uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera, ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ndaguhaye kaze nkuramutsa ngo amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndagushikiriza zino nyigisho. Mu cigwa cacu giheruka twize ukuntu Imana yakoresheje Pawulo ibitangaza mu gisagara co muri Efeso. Kubw'ibitangaza yakoreyeyo vyatumye izina ry'umwami Yesu rishigwa hejuru, ubutumwa bukwira hose muri Aziya. Mu cigwa c'uno munsi tubandanya kumva benshi bizeye kubw'ubutumwa Pawulo yavuze, ariko kandi turaza kubona abacuzi bo muri Efeso bagwanije ivy'Imana. Hanyuma turaza kwiga kandi kuri Pawulo aje i Makedoniya n'i Tirowa. Ijambo ry'Imana ridufasha muri kino cigwa c'uno munsi turisanga mu gitabu c'ivyakozwe n'intumwa, igihimba ca 19, duhere ku murongo wa 18 tubandanye dushike ku murongo w'indwi wo mu gihimba ca 20. Reka rero tubandanye kumva ukuntu abantu bizeye kubw'ubutumwa bwiza Pawulo yavuze. Dusome umurongo wa 18 n'uwa 19 muri iki gitabu c'ivyakozwe n'intumwa, igihimba ca 19, havuga ngo: kandi benshi mu bari barizeye baraza batura ivyo bakoze barabiserura. Benshi no mu bakora ivy'ubupfumu bakoranya ibitabo vyabo vy'ubupfumu babituririra mu maso ya bose. Baharura igiciro cavyo basanga gishitse ku ntete z'ifeza 50,000. Aba bantu bari barabwiwe ubutumwa bwiza barizera, ariko ntibari bwature ngo bashire ahabona ibikorwa bibi bakora. Ariko Pawulo asubiye kubabwira ubutumwa ngo baciye baserura ivyo bakora vyose, mbere n'abapfumu bazana ibitabo vyabo. Ivyo aba bantu baturiye vyangana n'amafaranga y'amadolari ashika 8,000. Urumva yuko ari amahera menshi mu mamiliyoni yo mu mafaranga y'Uburundi. Urumva nshuti yanje, abo bantu ko bari bizeye koko gushitsa naho baheba ubupfumu bwababeshaho. Uku kwatura no kwihana kw'aba bapfumu kwatumye ishengero rigwira. Ijambo ry'Imana naryo rigira ububasha, kuko kubona abantu bahevye ibikorwa vyabo vyari bibatunze bakemera gukurikira Yesu Kristo ni ikintu gikomeye cane. Tubandanije gusoma ku murongo wa 20 n'uwa 21, turabona yuko ijambo ry'Imana ryagize ububasha ngo uko ni ku ijambo ry'umwami Yesu ryagwiriye cane rigira ububasha. Ivyo biheze, Pawulo yiyumvira mu mutima wiwe guca i Makedoniya no muri Akaya aje i Yerusalemu, ati ninamara gushikayo nkwiye kuja kuraba i Roma naho. Pawulo yari afise imigambi yo kuja kuvuga ubutumwa i Roma, abanje guca i Makedoniya no muri Akaya, ariko ntivyagenze nk'uko yari yabiteguye. Imana yamweretse iyindi nzira akwiye gucamwo, nk'uko tubibona ku murongo wa 22, havuga ngo atuma abagenda bamukorera babiri, Timoteyo na Erasito, ngo aje i Makedoniya, ariko we amara igihe muri Aziya. Muri iki gihe niho yandika ikete ry'Abikorinto rya mbere, arirungikana Timoteyo na Erasito. Naho iryo kete ryari ryandikiwe Abikorinto, ryategerezwa gushikira abantu b'i Makedoniya, ab'i Filipi,
ab'i Tesalonike mbere n'ayandi mashengero yo muri Akaya. Muri iri kete yanditse niho Pawulo yavuga ko yugururiwe imiryango yo kuvuga ubutumwa muri Efeso, ariko yahwanye n'abamugwanya benshi, kandi abamugwanya bari abakurikira inyigisho za Satani. Erega n'uwu munsi hariho abasenga Satani bagwanya ijambo ry'Imana, ariko mu izina rya Yesu Kristo baratsindwa. Kubwo gukurikira Yesu Kristo vyatumye abagwanya Pawulo bagira imivurungano myinshi. Reka tubandanye dusome ahanyene mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa mu gihimba ca 19 umurongo wa 23 havuga ngo, nko muri ico gihe havyuka imivurungano itari mike kubw'inzira ya Yesu. Ico gihe nta mazina y'amashengero yariho nk'uku tuvuga ngo ishengero rya Metodiste canke rya Pantekote canke irindi. Hari abavuga ko ishengero ryose ryitwa inzira ya Yesu, inzira umwami Yesu yavuze ati, ni jewe nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri Data ntamujanye. Uko niko tubisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca 14 umurongo wa 6. Mu Vyakozwe n'Intumwa igihimba ca 19 umurongo wa 24 naho havuga ngo, hari umuntu yitwa Demetiriyo, umucuzi w'ifeza, yacura utuzu tw'ikigirwamana Arutemi mw'ifeza, akaronkesha abacuzi biwe inyungu nyinshi. Ingoro y'ikigirwamana Diana yari ingoro nini cane ihambaye, kandi ihwaniro ry'ibikorwa vyinshi bitandukanye, kandi ryari n'ihwaniro ry'ivyaha vy'ubwoko bwinshi. Nk'akarorero, hari ubusambanyi bwabwirizwa gukorerwa aho hantu, kandi nk'umugenzo w'idini. Iyo ngoro ya Diana yari imwe mu bintu ndwi vyaboneka mu buryo bw'igitangaza mw'isi yose. Hari urudandazwa rukomeye rw'utuzu two gusengeramwo ibigirwamana, aho bashikanira ibigirwamana, na cane cane ikigirwamana cabo Arutemi. Kubw'urwo rudandazwa vyatumye igikorwa ca Pawulo co kuvuga ubutumwa kidatera imbere nk'uko yabishaka, kuko baciye bamugwanya. Demetiriyo rero yakomeje kugwanya igikorwa c'Imana, kuko inyigisho za Pawulo yari yarazumvise. Yarazi ko hariho benshi bihanye, kandi ko Imana yabo ari Imana yacuzwe n'intoke. Yaratinya ko hamwe naho abo bari kumwe boshobora kwihana, Imana yabo ariyo Arutemi yoca itituka. Reka rero dusome uko vyagenze muri iki gihimba ca 19 mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa, duhere ku murongo wa 25 tugeze ku wa 27. Haravuga ngo, nuko abakoraniriza hamwe n'abandi bakora ibikorwa bene ivyo, arababwira ati, yemwe bagabo, murazi yuko ubutunzi bwacu buva muri iki gikorwa. Murabona kandi murumva yuko atari muri Efeso honyene, ariko nko muri Aziya hose, umwe Pawulo yoheje abantu benshi akabahindura, ababwira ati, imana zakozwe n'intoke sizo mana. Si uko igikorwa cacu kiri mwirinde kigiye gucengerwa gusa, ariko kandi n'ingoro y'umusezero w'Imanakazi ihambaye Arutemi yotiturwa, mbere yonakurwa ko icubahiro cayo gikomeye, ariyo abo muri Aziya bose n'isi yose basenga. Urumva yuko Demetiriyo yagumuye abantu, na cane cane abo bacuzi, ngo biyamirize Pawulo. Uribuka ko bacura utuzu two gushikaniriramwo iyo mana yabo, kandi bahakura amahera menshi. Ugusenga ico kigirwamana Diana canke Arutemi kwari kwarakwiye muri Aziya yose n'ahandi. Umurongo wa 28 ni uvuga ngo, bavyumvise barashavura cane, barasemerera bati, Arutemi y'Abanyefeso irahambaye. Abo bacuzi b'ifeza bumvise ko Pawulo agwanya urudandazwa rwabo, baciye bihereza amabarabara, bagenda barasemerera
ko imana yabo Arutemi ihambaye. Imana yabo cari ikigirwamana citwa Arutemi, ariko imana yacu dusenga ntikeneye abaja mw'ibarabara ngo basemerere ko ikomeye, kuko ubwayo isanzwe ikomeye. Reka turabe bamaze kuja mu mabarabara uko vyashishikaye. Umurongo wa 29 n'uwa 30 uvuga ngo, maze igisagara cose kiravurungana, baca badukira icarimwe baja ku kibuga c'ibirori, bakwega Gayo na Arisitariko abanyamakedoniya bagendana na Pawulo. Maze Pawulo agombye kuja muri iryo koraniro ry'abantu, abigishwa baramutesha. Pawulo iyo yitera muri abo bantu bariko baragira imyiyerekano, bari kumwica. Uribuka ko yahatswe ari mu gihugu c'i Galatiya igihe bamutera amabuye i Lusitira. Usomye ku murongo wa 31 wo muri iki gitabu c'ivyakozwe n'intumwa igihimba ca 19, urumva ingene abagenzi ba Pawulo bamugiriye inama nziza, nawe agaheza akayumvira. Haravuga ngo, kandi bamwe mu bakuru bo muri Aziya, kuko bari abagenzi, bamutumako bamwinginga ngo ntiyirohe mu kibuga c'ibirori. Aba bakuru bo muri Aziya bahanuye neza Pawulo kutinjira mu kibuga c'ibirori, kugira ngo ntahave agira ingorane ngo yicwe. Eka mbere ntivyari n'ibirori, urumva yuko wari nk'umugumuko. Usomye ku murongo wa 32 n'uwa 33 urabona ingene uwo muvurungano wagenze. Havuga ngo, nuko barayogora, bamwe ukwabo abandi ukwabo, kuko iryo shengero ryavurunganye, abenshi batari bazi icatumye bakorana. Maze basokorora Alekisandero mu bantu, abayuda bamwigiza imbere. Maze Alekisandero arabamama agira yiregure ku bantu. Alekisandero yari kumwe na Pawulo, kandi yoba yari yarahindukiriye Kristo. Ibyo byose byabaye Alekisandero batamuzi ubwenegihugu bwiwe, ntibari bazi yuko nawe ari umuyuda. Babimenye baramwiyamiriza, nk'uko tubibona ku murongo wa 34 havuga ngo, ariko bamumenye ko ari umuyuda, bose basemererera icarimwe, bamara nk'amasaha 2 bati, Arutemi y'Abanyefeso irahambaye. Muri abo bantu bariko baragira imyiyerekano, bamwe mbere ntibari bazi igituma bariko baragira iyo myiyerekano. Nta muntu n'umwe bemerera ko avuga ikintu na kimwe. Na Alekisandero ntibamwemereye ko avuga ngo yiregure, kandi yari umukuru. Na Alekisandero ntibamwemereye ko avuga kandi yari umukuru, ahubwo bagomba nawe ko avuga n'ijwi rirenga ati, Arutemi y'Abanyefeso irahambaye. Inyuma y'iyo mivurungano ikomeye, vyabaye ngombwa ko umukuru w'igisagara ari we ayihwamika. Baraheza barahora baramwumviriza. Reka twumve ico yababwiye ku murongo wa 35 n'uwa 36. Turi muri iki gihimba ca 19 mu gitabu c'ivyakozwe n'intumwa. Havuga ngo, umwanditsi ari we mukuru w'igisagara amaze guhoza ishengero, arababarira ati, bagabo b'Abanyefeso, mbega hari umuntu atazi yuko igisagara c'Abanyefeso
arico kizigama ingoro y'imisezero y'Imanakazi ihambaye, Arutemi, arico gishushanyo cakorotse kiva mw'ijuru? None ko atawoshobora guhakana ivyo, mukwiye guhora no kutagira ico mukora mutitonze. Umukuru w'igisagara co muri Efeso yari ahambaye kuko yashoboye guhagarika induru y'abagomba kugirira nabi Pawulo n'abo bari kumwe. Wewe yabona ko ataco babagiriza. Usomye umurongo wa 37 n'uwa 38, urabona ingene uwo mukuru w'ico gisagara yashishikaye guhoyahoya abo bari mu mugumuko. Havuga ngo, kuko muzanye aba bagabo batibye ivyo mu ngoro z'Imana kandi batarogose ku Manakazi yacu. Nuko Demetiriyo n'abacuzi bari kumwe nawe namba bafise uwo barega, imisi y'imanza iriho, kandi hariho n'ivyegera vya Kayisari, nibaregane. Uwo mukuru w'igisagara yabwiye abo bantu n'abacuzi b'ifeza ati, nimwaba mufise ico muregana, nimugishire imbere y'intahe mutarinze kugira akaguma n'imyiyerekano. Reka rero tubandanye twumve uko yabwiye abo bantu kuva ku murongo wa 39 kugeza ku wa 41. Haravuga ngo, ariko nimwaba mufise ibindi murondera, bizomarirwa mw'ikoraniro risanzwe. Mbere turi mwirinde, kumbura ibibaye uyu munsi vyotuma turegwa ubugarariji kuko atanyanduruko, kandi ntituzoshobora gusobanura icakoranije iri shengero rivurunganye. Avuze ivyo acura ikoraniro. Nk'uko twari twamaze kubivuga kare, uwo mukuru w'igisagara yari ahambaye. Yabwiye abantu guhagarika imigumuko n'imyiyerekano barimwo. Yababwiye ati, aho kugumuka nimutunganye inama mushobore kuvugiramwo ibibazo vyanyu. Ahejeje kuvuga ivyo, yaciye acura iryo shengero ry'abo bantu, umwe wese ataha muhiriwe. Pawulo yaciye arangiza igikorwa ciwe muri Efeso, aca avayo asubira i Makedoniya. Reka ubu naho dutandukire igihimba ca 20 co muri iki gitabu c'ivyakozwe n'intumwa, aho tubona Pawulo arangiza urugendo rwiwe rwa gatatu. Pawulo avuye muri Efeso yaciye aja i Makedoniya n'i Filipi, asubira i Tirowa n'i Mileto. Abashingantahe b'ishengero ryo muri Efeso bahwaniye na Pawulo i Mileto, bahagiriranira inama yo kumusezera. Reka twumve ingene Pawulo yakoze ari i Makedoniya, nk'uko tubisoma ku murongo wa 1 n'uwa 2. Havuga ngo, umugumuko umaze guhera, Pawulo atuma kabigishwa, arabahanura, arabasezera, avayo aja i Makedoniya. Amaze guca muri ivyo bihugu, abahanura mu majambo menshi, aja mu Bugiriki. Umuntu aravye aho Pawulo yaciye, bica vyumvikana ko yasubiye gutumbera muri Atenayi n'i Korinto, aremesha amashengero yaho. Ubandanije gusoma umurongo wa 3 n'uwa 4, havuga ngo, amara y'amezi 3, maze abayuda bamugiriye inama yo kumutega, agira tambukire mu bwato aja i Siriya, agabira gusubira inyuma aciye i Makedoniya. Abajana nawe bagashikana muri Aziya ni Sopatero mwene Puro w'i Beroya, ab'i Tesalonike ni Arisitariko, Sekondo, Gayo w'i Derube na Timoteyo. Abo muri Aziya ni Tukiko na Tirofimo. Amazina y'aba bantu umvise bose n'abizeye bemeye Kristo Yesu mu gihe Pawulo yagenda avuga ubutumwa bwiza. Pawulo yari afise abantu bakwiye ashobora gutuma gukora igikorwa c'Imana. Mbere aba bantu bahavuye bahinduka abamisiyoneri. Tumenye ko igihe Pawulo yaca mu gihugu c'Ubugiriki n'i Makedoniya, yatemberereye amashengero yose yatangujeyo, aremesha abanyeshengero. Yaciye kandi muri Atenayi n'i Korinto,
n'i Tesalonike n'i Beroya n'i Filipi. Yongeye kandi gusubira gutemberera amashengero yose y'i Burayi muri uru rugendo rwiwe rugira gatatu. Reka rero turabe ibya Pawulo ari Tirowa. Uribuka ko Pawulo yari yagabiye kuja Tirowa mu rugendo rwiwe rwa kabiri, hanyuma ariko agaca agenda i Buraya aho kuja i Tirowa. Ubu rero tubona Pawulo agarukayo. Usome umurongo wa 5 uravuga ngo abo bari babaye baragenda imbere baturorerera i Tirowa. Aba bantu twumvise bitangiza imbere ya Pawulo n'abo bari kumwe nabo bakorana na Pawulo aho yaja kuvuga ubutumwa hose. Pawulo agiye nko kuvuga ubutumwa i Korinto, aba bantu baca bakwiragira mu gisagara cyose no mu bisagara bito bito kuvugayo nabo ubutumwa. Mw'ikete Pawulo yandikiye ab'Ikolosayi dusoma ko ijambo ry'Imana ryakwiragiye mu isi yose muri ico gihe, kandi ubwami bw'Abaroma nibwo bwitwa isi yose. Rero ubutumwa bwiza bwakwiragira mu isi yose y'Abaroma. Igitabo c'ivyakozwe n'intumwa kirerekana ko igikorwa ca Petero na Pawulo cabaye rurangiranwa gusumba abandi bavuga butumwa bose. Petero nk'intumwa ya Yesu Kristo yavuze ubutumwa cane mu Bayuda. Pawulo nawe ahanini yatumwe ku banyamahanga. Ivyo turabibona muri iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Wibuke yuko turavye muri ico gitabo ivyo tubona bijanye no kuvuga ubutumwa tugereranije no muri iki gihe. Umurongo wa 6 uravuga ngo natwe tuva i Filipi turi mu bwato inyuma y'iminsi mikuru y'imitsima itambiye, tubasanga i Tirowa ku munsi ugira 3, tumarayo iminsi 7. Mu gihe Pawulo yavuga ubutumwa ntivyari vyoroshe ku bijanye n'ingendo. Iyumvire ahantu yagenda iminsi 5, ubu munsi umuntu ahagenda iminota nka 50 kubera ubuhinga bwamaze kwiyongera. Reka dukomeze twumve uko ibikorwa vyabandanije. Dusome umurongo w'indwi wo muri iki gihimba ca 20 mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Havuga ngo ku wa mbere w'iminsi 7 dukoranira kumanyagura imitsima. Pawulo ayaga nabo agira ngo buce agenda, atevya mu majambo ashitsa mu gicugu. Hari ibintu vyinshi twokura muri uwo murongo. Ngomba kumenya ko umunsi wa mbere w'iminsi 7 ariho bakoranira hamwe. Pawulo yabwiye ab'i Korinto ko bakwiye kuzana amashikanwa yabo ku munsi wa mbere w'iminsi 7. Nk'uko tubisoma mu ikete yandikiye ab'i Korinto rya mbere igihimba ca 16 umurongo wa 2, yababwiye ati ku wa mbere wose w'iminsi 7 umuntu wese muri mwebwe yegeraniriza iwe abike ku ruhande nk'uko atunze, kugira ngo aho nzozira ntihabe ariho amashikanwa azokwegeranywa. Muri iki gihimba c'ivyakozwe n'intumwa tubona ko bakoraniye hamwe ku wa mbere w'iminsi 7 mu kumanyagura umutsima. Ibi birerekana ko bibutse umunsi mukuru w'ameza y'umwami. Kuri uwo munsi w'Imana niho Pawulo yabasigurira. Ishengero rya mbere ryama rikorana ku munsi wa mbere w'iminsi 7. Uwo munsi wari ngirakamaro kuko niwo munsi Yesu Kristo yazukako avuye mu bapfuye. Mu isezerano rya kera umunsi ugira 7 wari ngirakamaro, ari nawo munsi witwa Isabato. Yesu yazutse ku munsi wa mbere w'iminsi 7. Dukoranira hamwe kuri uwo munsi kuko ubu twafatanijwe na Kristo. Ico ni gishinga ntahe c'uwo munsi kubw'igikorwa gihambaye Yesu yadukoreye mu rupfu no mu kuzuka vyiwe. Ikindi kintu tubona muri uwo murongo nuko Pawulo yari yiteguye ko buca agenda, hanyuma muri iryo joro asiguza igihe kirekire kuko yariko arabasezera. N'ubu munsi hariho abasiguzi bamwe bamwe basigura amasaha n'amasaha kugeza aho abantu barambirwa. Musiguzi nshuti yanje unteze amatwi,
iyo dusigura dukwiye kuba maso kugira ngo Satani ntaronke aho afatira ishengero. Hari abanyeshengero bamwe bamwe iyo bumvise umusiguzi atevye baca basohoka bagacira insiguro hagati. Ivyo rero si vyiza. Ariko kandi nawe we uba uriko urasigura ukwiye kuba maso, urondere gusigura insiguro ngufi kandi cane cane itomoye ifashe imitima y'ishengero rikumviriza. Reka rero turangize kino cigwa cacu ndakubwira ngo nshuti yanje, ijambo ry'Imana naho abantu barigwanya ntirizokwigera rirekwa kuvugwa, kuko Yesu Kristo azorihagarikira. Wewe urivuga ukwiye kurivuga urongowe na Mpwemu Yera, ukavuga ijambo rishobora gukiza abantu. Nawe uryumva nturigwanye, ariko uryizere kuko niryo ririmwo ubugingo. Reka turangize dusenga. Mana yacu y'ukwizigirwa, turagukengurukira yuko ari wewe uhagararira ijambo ryawe. Warakoze guhagarikira Pawulo ukamushoboza kukwiragiza ubutumwa bwiza. Eka n'abandi bigishwa bawe warabatumye urabahagarikira ubutumwa bukwira isi yose. Ndasenga uyu yariko arakurikira kino cigwa akaba nawe agomba gukwiragiza ubutumwa bwiza. Umuhe ubushobozi bwa Mpwemu Yera abikore mu buryo bwiza. Ubu nawe abwumva umurinde kubugwanya, ariko yizere Kristo Yesu kuko ariho yoronka ubugingo budashira. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi kigaruke ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.